vy'amasengesho Nikamwambia mama amekuwa ameshachoka na kila kuokoka na maombi. Yatubwiye ko aheruka gusenga muri 2015. Atambia kama alikuwa umuntu umwe yamutumira ngaha aramubwira ati by'abakitwa namaze kurambirwa. Akamwambia tu ya waokole nimeshachogesha. Avuga ati reka mugabo mpe kuza. Akasema acha nije tu. Intare ya mbere uko yavuze ati umunsi umwe yaje ngaha anye isa nuko yarabaze yamurutiye iyo myaka yose yabaye hasenga. Ushuhuda wa kwanza alisema wakati kuja kwa siku moja alishinda siku zote alikuwa anapiga mlango. Kandi yarafise ikibazo cy'umugongo. Alikuwa na tatizo ya mgongo. Agomba kuryama ngo yihengeka bukebuke kubera ya umugongo waramuze cyane. Alikuwa anajibadilisha polepole. Ahetse umwana amukuye yeza yumva umugongo ucitse cyane n'abantu yabaha kudukurira yuko yacaye umugongo ucitse cyane. Bwari igihe umusengera na wakati ulimwombea wa mugongo warakize ubundi kandi akawikurirayo neza atangorane. Mtoto kumgonga na anamchotolea yeye mwenyewe bila tatizo. Aryama neza uko ashatse. Ubu mugongo warakize. Yarafise n'ikibazo ca estoma. Yarasembagura. We wakibaza yuko ari uko afunguye ibyo adashaka cyangwa afunguye atevye. Nafikiri kukula chakula ambacho atakiwa nakula na kawia. Ubwo wewe uramubwira ibituma iyo estoma yiwe imeruko. Nani mkamwambia ni sababu gani estoma inakuwa hivyo? Muramusengera. Mkamwombea. Ubu ya estoma yarakize. Yarafise n'ikibazo cy'umushinga nawe wiwe. Alikuwa na tatizo tena ya bwanake. Yajenga anye bamubwiye yuko umushinga nawe hava bamufunga. Mjaka kwa nimwambia kama bwanake watamfunga. Aramutelefona yumva telefoni yazimije. Akampigia simu akasikia simu imezimwa. Aravuga ati ntakundi bamufunga. Akasema tayari wameshamfunga. Umugore wa hano yabatelefona. Magharibi ndio wapigia simu. Mubwira ati ikiganza cy'Imana kiramutabara. Akamwambia mkono wa Mungu utakuokoa. Yaje yumva masambiri amushika nayo bamutelefona amubwira yuko bamufungura. Ni umuntu bari bafuze yamaze kubona ko atakindi cyo koreka atelefoni inzego z'ijuru ziserukirwa na Prophet of Jesus Joshua. Ikiganza cy'Imana kiramutabara. Akamwambia mkono wa Mungu mwokoe. Reka ndakubwire nawe ikiganza cy'Imana kiramutabara. Uyo muntu acarakira arasohoka. Uyo mtu akatoka. Yaragwaye estoma. Alikuwa na estoma. Atarushinge tumuteye. Hakuna shida tukampiga. Arakira. Akapona. Yaragwaye umugongo. Alikuwa na mgongo. Ku buryo adashoboye guterura akakana keza kagoka kangwengera. Baba alikuwa hawezi kulikua. Uno musi araterura umwana we. Nimba Imana yarakoze. Ikoresheje agahungu gato kagabo gato nka. Uno musi yibaza ko ivyo vyibo biba bigora cyane nayo. Oh, amashimwe kuri Kristo.